ndashaka kugwaruka ruronka ahantu ruza ruricara tukabashiraho connection. Ega connection ntizimvya internet. Nkajya tubakoze iyo jardin public. Hari hano nabonye nkajya mu Ngagara bari bo batsakazo. Shebudo quartier yari hatanze kwe. Ahubwo yarakwiye guca hakora kakaba kajarada gacashira udutebe nkatungahe. Hanyuma tugaca tuhashira connection ya internet. Abajene baca baza bahagira ya marushereshe yabo. Murazogenda Igitega murabe imbere ya Jerusalem Hotel. Ujya mu jene Gasape. Yarabagiriye aragira ahantu gwaruka ruza bakicara bagakora utuntu twabo agaca yigira kandi yambwiye ko bitazimvye. None kujya duha akarorero kubera iki tutora ivyo bibanza vyose tubona byari vyiza abantu bashaka kwicaramo tukabishariza tugashira udutebe. Nivyo bizogira isura y'igihugu umuntu yinjiye mu gihugu abone ko yinjiye ahantu tujya tuntu rero mubona hose bagiye barasigaza ntagire umuntu asubira kutwubaka hajya niho tuzokubaka ivyibutso nkubo turakeneye kwibuka bihome duteza kugira aho tuva tuti ngiki icibutso ca bihome twashiraho igishusho ciwe bakabibona tukahakora ahantu hose hagende neza ibisagara vyacu bigire ishusho. Abantu bafise amazu aha zabwiza nkiri barabara rigenda kwa Ntare kuva mu Kamenge kuva ari ya epfo tukarikora neza kuko ricamwe abashitsi benshi biteka umuntu agasiga ku kibambaza inzu yiwe akayisiga neza bikaboneka agakubura hajya imbere yiwe ntarindire ngo meri nizoza gukubura yumve ko imbere yiwe hakwiye kwama hakubuye. No mu bisagara rero mu ntara zo hagati mu gihugu mugire abantu basijya uturangi bambara impuzu zimeshe bakubura imbere yabo hamwe usanga hose hasa neza. Ico gihe niho bibaca biboneka ko ubutegetsi bw'igihugu buriho kandi murumva ko atari kugirira nabi abene gihugu ahubwo nabo nyene baranezega cyo muranda bibona baranezega nabo nyene babasanze ahantu hasa neza. Novo ibisigura ko wewe uri umuvyeyi w'ikomine umuvyeyi w'intara ubahimirije barakora rero ko nabo banezerwa no tuntu twiza twige gushaza. Ega murashobora kugira kampanye nko mu ikomine mukavuga muti iyi ndwi twayihariye gushaza. Hari abantu birirwa bicaye agaca avuga ngo rubukene yari yicaye. Abo bose ni mwebwe mujejwe kubahimiriza. Ubonye umuntu arashobora kuvuga ngo urumva ngo singira ngo amikoro ko hariho umuntu w'umurimyi yabuze umukozi. Abarimyi murazi kuronka umukozi biragoye. Iyo uvuga uti ngo ndakwereke uguhakaza. Mugabo bumve yuko abantu bose bategerezwa kuba bameze neza. Ico no basaba nibikorwa bihindura isura igihugu. Duhindura isura igihugu. Guhindura isura igihugu rero nuko aho tuba haba hasukuye hasa neza. Kandi twarabonye ko bishoboka. Burya abantu babura babakebura. Ndabona yuko hari hakiriko kirahinduka mu isuku ry'abantu naho hakiri abagifise umwanda ariko muhimirize umuntu agiye kwibarabara ntabagiye kurima ntabagiye gukanyaga ubudongo agiye kwibarabara no kugenda asa neza yambaye agahuzu gasesuka yambaye turato hanyuma gutyo nahaciye naho tuze turahakora neza dutera amashugwe dukora umwanda cyane cyane bindabihamagarira abantu bari mu migwa mikuru ya komine imigwa mikuru y'intara mu bisagara byose tugerageze ibishoboka byose. Narabonye mu bindi bihugu byose kugira ngo abantu bigende neza abantu bose barabikora. Gutera amashugwe ujya mu ntafise urugo rwiwe ruri hajya kwibarabara ni wabazwa isuku ryahajya. Mu bindi bihugu narabonye n'amatara yo kwibarabara hajya bariko barariha amatara nk'ubutwebwe muri regidezo babashirako amahera y'amatara yo kwibarabara. Hajya kumubwira umuntu uti kugira ngo ibarabara ryanyurize ribe ryaka ku matara ya regidezo uzokongerako naho yoba 1,500 ntaco kiba bikumukomerekeje gose mugabe igikuru nuko abona ati ya mahera natanga nabonye amatara. Ikibi ni iyo hari intwaro mbi urayatanga ukarindira amatara ko yabona ukayabura. Mugabo burya uvuze uti ubu rero kurajya amahera urutanga uzokongera ku 1,000 kugira ngo gice kiriha amatara yo kwibarabara bose nta numwe ataryoherwa yo kwibarabara habona. Amashugwe birashoboka ko umwe wese bimunanira. Murashobora kuvuga muti turarondera association gwaruka ni wazotera amashugwe kwibarabara hanyuma wowe icukora uzoza nawe urariha kugira iyo association ishobore gukora ikaguma itera amashugwe ashaje batera yandi. Ibi rero
mugende muhimirize umuntu wese afise urugo kwibarabara, niwe ajejwe gutera amashugwe, niwe ajejwe kuraba isuku, musanze hiyarara niwe arijejwe. None niba babitayeho babikuye ahandi yari hewe kugira bemerere. Nico gituma mugende muhimirize abarundi. Nasanze n'abantu bakerebutse kandi bagamburuka, babura gusa umuntu abahimiriza. Rero gutera amashugwe, kugira isuku, genda mufate nko mu gisagara ca Bujumbura natembereye nkaraba, hariho heshi usanga hari bisata vya leta. Genda kuri rya ministeri umwereke kwibarabara uti aha ni wawe, kandi utabikoze je nzotanga raporo. Hanyuma uwo muntu niyaba ari ministre, niyaba ari umudeje, twebwe tuzomuhana, kuko tuzovuga tuti wewe ntavyo wumva, arabira ishamba imbere ya ministeri yawe kwibarabara. Nimutinye uri musitanteri, ntutinye kugenda kubwira nihaba hari ministeri uti ministeri nijejwe isuku ngaha. Niba ubura amatari ntutinye, uragenda ubashikire. Uwase kubikora twe tuzobaza tuti kubera iki wawe hari umwanda, kubera iki wawe hari amashamba. Ati none ko twebwe nta buryo tufise bwo kubikora, abari kubikora ngaba. Hanyuma rero dusanze ari gisata ca leta tuzomwihanira umukuru wacu. Haje hari handi hari amashira hamwe yabikorera ivyabo, amashira hamwe atunze amabanki. Nararavye nkobo uri kuraba hajya kuri Burundi, hajya mu bisanzwe nta wundi yari kuhakora, yari kojeruko na Burundi na Regide zoko nibo bahafise amahinguriro. None bavuga ko arabakene bajya Burundi, rabuza abahereye gukora hajya, mugabo yabuze uja kumuhimiriza. Abantu bose bafise rero ingo zabo kwibarabara, genda mubahimiriza babwire muti aha ni wewe, nibambaze gituma hari umwanda ni uzo waranyankiye. Hanyuma duheze rero ku rwego rw'igihugu, uwo muntu murumva azo ari mbundege, babo ntibazotera igihe bavuga ngo havenje kwitura ubutegetsi. Tucoca tuva tutoya na waradukwegeye korera, waradukwegeye umwanda, novuga ubutegetsi warabugambarariye, ntuhagire ico busaba, ndabwo barakugambarariye. Mugende rero ajya amasosiyete ari hajya, bajya abantu barafise amahera, kandi nabo nyene ndazi ko banezerwa ahantu hasa neza. Mubabwire muti hajya kwibarabara wawe twahaye wewe, twahaye wewe. Ni haba ari hajya imbere ya ministere ya finance, rijya shamba nabonye riri kwibarabara ni warijejwe, umubwira uti genda habona hasa neza. Yase kuhakora uti ndazana abahakora mugura bahemba. Hariho ibibanza rero dushaka yuko tubishariza, ibibanza vyiza vyiza. Hariho abantu nabonye bari kubarubaka ahantu hari aha leta heza, bashaka kuhiba. Emwe abashef de quartier muri Bujumbura cyane cyane, ni nk'abajya bahora bicarika amatongo mu ndabwira ni aya matongo mumenye yuko ari igihugu. Burya nta santimetero imwe ibaho y'umuntu mu gihugu. Nico gituma twamenyesheje yuko ata muntu numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Uragurisha ku murundi nta ngorane, mugabo ku munyamahanga kirazaye kaziririzwa. Kubera iki? Mwibwirizwa shingiro noneho birananditse, vyanditse yuko ata muntu numwe ashobora gukura ku gihugu n'akabanyu na gatoya. None ugurishije ku munyamahanga ntumva ko igihugu wakigurishije. Ibwirizwa shingiro rirahana umuntu akuye kwa kametero kamwe ku gihugu. Nta muntu rero numwe afise uburenganzira bwo kugurisha itongo ku munyamahanga. Umuntu ashobora guhitonga umunyamahanga n'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, kubera hariho amategeko bijanye, ntibaba bakugabiye. No kubera uje gukora imigambi y'iterambere mu gihugu, bagaca bakorohereza gukora iyo migambi. Nico gituma leta niyo yonyene ishobora guha itongo umunyamahanga, naho nyene birafise amategeko abigenga. Mugabo umwene gihugu haye umunyamahanga amenye ko agurishije igihugu, kuko nta mategeko yakurikije. Ico rero naco nyene muze muracigisha abantu bavyumve, kugira ngo igihugu cyacu tukibike. None namwe nimwiyumvire, nk'umunyamahanga yozana nk'imiliyaridi nka 3 z'amadolari, agaca avuga ngo hegitare nzoyigura imiliyoni 500 y'isi ndimwa. Wewe ugacugurisha, ugurishije ucuva muri iryo tongo, nanje ndagurisha, ngurishije cava muri iryo tongo, nundi akagurisha, nundi akagurisha, nundi akagurisha, duca tujahe. Iyo ugurishije itongo none ucujahe, nturivamo. Mu nyuma none abarundi twese tugurishije amatongo yacu yose, ntugurishije igihugu cyose, none tuzoca tuja amajahe. Nikiye igihugu tuzoca turonka tujamo, duca tubabaja babo batuguriye. None tuvyemere tubabaja. Ivyo rero mwe mujejwe intwaro, ntimuze mwemera ayo makontra, ntimuze muyabasinyire. Uzokwihenda kagurisha, uwo munyamahanga bimenye ko bidakunda,
nta matransfer azoba, ntihagire uzokwemera gusinya iyo kontra. Umunyamahanga ashaka itongo, abafise imigambi yaje gukorera mu gihugu, nagenda yerekane mu nzego zibijejwe, hanyuma mu kumworohereza rero baramuha hakorera. Uvuga ko umunyamahanga adashobora kuronka, mugabo birafise amategeko abigenga, ni leta yonyene ibikora. Hanyuma umunyamahanga nawe ashaka arashobora gusaba uburenganzira bwo kuba umurundi. Ico gihe urumva bayi amaze kubisaba akavyemererwa kuba umurundi, no murundi mu bandi. Musinta rero bisabisana nuko boza kudugurira amatongo bakayatwara. Sinzi ko mwibuka ko ari abigeze kugara Tanganyika, bayiguzeyo baguze ku nkengera kugira abarundi ntibaze basubire kubona Tanganyika. Ico gihe iyo tutikubita gashi kari kabaye. Ahubwo nce nibuka ikindi kintu mwavuze c'abantu nuno munsi bagariye ku matongo amwe yo ku metero 150 za Tanganyika. Twaramaze kugira noneho ni karata, ahubwo dukwiye kuyibaha muyibone, akarimbi bakabone. Uri muri metero 150 amenye ko yihagiye ha leta. Kuva hariya mu Gatumba kugenda gushika Inyanzarake igicapu kiriho hose. Umuntu azi ko ari ku metero 150 amenye ko atari iwe. Hajya n'ahantu hakorerwa imigambi rusange. Hari aho dushobora kugira vya bibanza abantu baza kunezererwamwo, haba habo bose. Hari aho dushobora hazumugwiza tu akavuga ati ngomba kuba ka hotel bazohora bashikiramwe abanyamahanga, irakwega abanyamahanga. Leta yashaka kuvuga iti aha tuzohakorera iki, aha tuzohakorera iki, tuzohakorera iki. Muga nta muntu numwe afise uburenganzira bwo kuvuga ngo ku metero 150 kuva ku kiyaga Tanganyika ngo niwe. Nta numwe abifite uburenganzira. Iryo tegeko ririho nibwirizwa kandi amategeko nukubahirizwa. Ntagiye uzosubira rero, kandi mukwiye kuza murasoma cyane amategeko. Nk'ibwirizwa shingiro ni ingingo menga yindi mwibwirizwa shingiro. Mwe nivyo rivyo mukwiye kubona mugaca mubereka muti none we ibwirizwa siwe waritoye. Nta numwe afise uburenganzira bwo gutwara n'akamanyu gatoyi ngo agaha umunyamahanga. Nakaca bibona ivyo vy'itongo rya Tanganyika hariho ibwirizwa ririho ryerekana neza yuko imetero 150 atari wawe, akarisoma akagibonera wenyene. None azosubira kuvuga ngo ni muramatari cyane musitanteri kandi yabisomye, kandi abashinga amateka aribo babitoye. Urumva rero ntibiba bikirirwawe, wewe userukira ubutegetsi bw'igihugu. Rero abantu bose bazo barihagira ibintu nukumenya yuko tudashobora kubibemerera. Hanyuma ikindi nababwira nukuziganya ibibanza by'igihugu. Mu biziganye kuko aho bukira tuzogira imigambi myinshi. Ikomine yose iravuga iti none nk'ubu twogira umugambi wo kubaka igishure kija nko ku mahegitare 50. Aha ndahafise. Iregura ashobora kugira umugambi uja ku hegitare 50. Uraba ko hafise. Ahantu rero hari amatongo ya leta ni muyabike. Simvuze ngo muyashire ngo mu mupfuko mu isandugu. Ririko rirarimwa. Abantu bararirima hanyuma umunsi hageze kubaka ico kintu bagahagarika. Murahama koperative akarima, umunsi hageze uwo mugambi w'igihugu ukavuga uti harageze ko hahandi tuhasubirako. Mugabo murondere haba mu bisagara haba hehe ahantu hose hari amatongo ya leta yose muyagaruka mu mirimo ya leta n'abanyaza amatongo ya leta. Reka ndabere kingene muzobigira. No kuvuga umuntu azovuga ngo hani iwanje. Umubwira uti kwa hatuhazi hara leta. Havuye mu mirimo ya leta gute haza mu mirimo yawe. Twereke impapuro. Ubwa mbere impapuro ni kete ryo gusaba. Nta muntu bahitoga atarisavye. Wahasavye uvuga ngo ngabira cyaye wahasavye uvuga ngo ntiza nkora umugambi. Twereke iryo kete. Hanyuma leta yakwishuye iki? Yakwishuye kwikugabiye. Byose tubirabira mu mpapuro. Ugaca uvuga uti ico titre uri kurerekana nta kivuze kuko ntitubona ingene iri tongo ryavuye mu mirimo ya leta rija mu mirimo yawe. Ntitubona ingene inzu yavuye mu mirimo ya leta ikazi wawe. Kuko inzu yahora ari ya leta. Ugasanga umuntu avuga ngo niyiwe. Umwereka uti waraguze. Leta yarakugabiye. Twereke impapuro. Atagira izo mpapuro biba biheze.